Bagenzi namwe bakunzi bi radio Kazoza FM, nguyu wa mwanya wayo, uyu ni wa mwanya mwiza kugira ngo tubandanya igikorwa twatanguranye ku ndwiheze, aho kuri uno munsi tuza kwinjira koko mu gikorwa nyezina. Ico naco sikindi n'ukwiga hamwe ururimi rw'ikidagi. Rero kaze cyane, nagira ngo ndababwire mu ncamake ico tugiye kubona kuri uno munsi. Aho duheruka kubonanira ngaha atwumvikanira kuri isamirizi, mumenyesha makuru yaransavye ko nobahonja, ndamugamburukiye ndabikora, aho ngira ngo abashoboye kumvira ico kiganiro bumvise ingene vyari bimeze. Nababwiye nti urondera ubucuti ku mudagi ntiwihute uja kumubaza ivyo umubaza, tangura umwibwire, gutyo nawe arabona ko hariho ico umushaka ko, araheza nawe aze kukwishura. Reka bandanize ngaho. Dukeneye rero ubucuti n'abadagi. Ubucuti buciye hehe? Buciye mu kumenya ururimi rwabo, kuko nta nshuti mutavugana, nta nshuti udatura ikibazo, nta nshuti itakuvugisha, habe namba ntaba ari inshuti koko. Uyu munsi rero tuza gushigikira muri iki kiganiro, tuza gushimikira ahanini ingene umuntu ashobora kubana n'umudagi canke abadagi, ingene umuntu ashobora kuramutsa umudagi, ingene umuntu ashobora kwibwira umudagi muri ya ntumbero mugabo yo kumubaza nawe uwo ari we n'utundi tubazo. Reka dutangure turamukanye rero. Mukuramutsa umudagu mubonye, murondera ko ijambo, murondera ko ico umurondera ko cose, tangura umuramutse, niyo wabona kuramukije aho urashobora kubandanya n'ibindi. Mugabe igihe kumbure kumvu zitamuvuye ko, kumvu zitandukanye atakwishuye ku ndamutso yawe, ntuhava ubishiramwo ibintu vy'ibishobisho ngo ushavure. Ihangane urindira uwundi. Iyo wabona uwundi arenganye, wabona uwundi aje akugana canke ugiye umugana, nawe numuramutse. Mbega baramukanya gute nyine mu kidagi? Mu kidagi bivana ahanini n'amasaha muhuriyeho, bivana n'isaha muhuriyeko. Sigura rero mu yandi majambo, murashobora guhura mu gitondo hagati y'isaha 12 tuvuge na saa 5. Niyo mwahura muri ico gihe ukamuramutsa, kuko nta kundi vyogenda bizoca kundamutsa. Uzomuramutsa umwifuriza uti Guten Morgen. Guten Morgen. Ngiyi indamutso uzoshikiriza umudangu urondera ko ikintu. Ngiyi indamutso kumburu umudangu azogushikiriza akurondera ko ijambo. Guten Morgen. Guten Morgen. Umwe kumbure aho yica ariko arakwikira ikiganiro, nagerageze asubiremwo ahari. Kuramukanya, uramutse umuntu muhuye hagati y'ishaha 12 zo mu gitondo n'isaha 5, umubwira uti Guten Morgen. Guten Morgen. Nawe azogusubiza kuno nyene. Niyo yagutangura
akakuramutsa ati guten morgen, ntuhave wibaza ko kumbure ariko akuvuga uko utari, oya, azoba arondera ko muvugana, arakuramukije kwifuriza igitondo ciza. Guten morgen, guten morgen. Niyo mwahura naho kuva iyi saha 5 tuvuge gushika saa 11 yo ku mutaga, aha uzomuramutsa ukundi bafise iyindi ndamutso, bavuga bati guten tag. Mugahura hagati y'isaha 10 isaha 5 murantunga, isaha 5 na isaha 11 zo ku mutaga zo ku mugoroba, uramutsa umudagi mu kidagi uti guten tag. Aho uri gerageza usubiremwo buhoro buhoro. Guten tag kandi guten tag ni vyiza cane. Tuvuge muhuye hagati y'isaha 12 zo ku mugoroba, reka tuvuge isaha 4 zo mwijoro, aha uzomuramutsa umubwira ukundi, uzomubwira uti guten Abend, guten Abend. Subiramwo. Ku mugoroba hagati isaha 12 n'isaha 4 zo mwijoro, muramukanya muvuga muti guten Abend. Nguko rero duhejeje kubibona, hari indamutso zitandukanye zigana kimwe, kuvugana, kurondera relation n'umucuti n'umudagi, mugabo bikavana na ryari muhuye mutanguye ico kiganiro. Ndasubiramwo, mugahura mu gitondo kuva isaha 12 zo mu gitondo gushika isaha 5, bavuga bati guten Morgen, guten Morgen. Hagati y'isaha 5 n'isaha 11 yo ku mugoroba, bavuga bati guten Tag, guten Tag. Subiramwo, guten Tag. Ariko mugahura kuva isaha 12 gushika isaha 4 zo mwijoro, mugahura ubwa mbere ugomba kumuramutsa, ugomba kuvugana, uzomubwira uti guten Abend, guten Abend. Ngira ngo nsigure gatonya aya majambo. Izi ndamutso zigizwa hanini n'amajambo abiri. Amajambo mbere agomba nugusa. Mu gitondo ni guten Morgen, ku murango guten Tag, ku mugoroba guten Abend. Aho bidasa bitandukaniye ni hehe? Ni gihe c'umunsi. Morgen mu gitondo, Tag umunsi, Abend ni ku mugoroba. Gut nayo canke guten isigura ndakwifurize mu gitondo ciza, umunsi mwiza, umugoroba mwiza. Gut rero ni ciza, icyo umuntu yifuriza uwundi ciza. Kirundi ciza uramwifuriza uti gira amahoro, ndaguhaye amahoro, ndaguhaye mwaramutse. Mugabo rero naharuko nagomba tukiri ngaha anyene
kuko muhuye n'umuntu kamuramutsa hariho n'ikindi duca tuvugana ikindi kumburuza kumubarira ikindi uza kumubaza muraza gusezerana nahone afise ukuntu gutandukanye babivuga. Guten Morgen nukumuramutsa mugabo niyo wamuramutsa muraza gusezerana none uza kumusezera gute umubwira uti auf Wiedersehen iyi ni formule d'adieu pendant que Guten Morgen ni formule de salutation. Formule d'adieu mugomba gusezerana umubwira uti auf Wiedersehen. Subiramwo ego neza cyane auf Wiedersehen. Niyo rero ubwo bucuti mwifuza bwarama mukamenyerana mugasubira guhura mukaganira mugomba gusezerana murashobora kuvuga mushiraka kandi karavuga ngo tschüss mugabo mubimenye hakiri kare aka ka tschüss ego nivyo uri kurasezera uwo mwari kumwe mugabo akugakoresha igihe musanzwe mufitaniye ubucuti musanzwe muzinanye mugabo ari umunsi wa mbere aka kantu mwogoma mukanakihoza ahubwo mugakora muvuga musezera muti auf Wiedersehen canke tschüss igihe ubucuti bwamaze gukura. Kuma formule de salutation Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend navuze ntibivana n'umwanya muhuriye n'uwo mudagi. Umuntu ashobora ngaha kwibaza none mugomba gusezerana mwahuye mu gitondo ukamuramusa Guten Morgen murashobora kwibaza mbe haraga formule kariho spécifiquement réservé kuri ico gihe cyo ku munsi mu gitondo. Oya auf Wiedersehen nta saha wa wundi waramutsa mu gitondo Guten Morgen uza kumwikebanura uvuga auf Wiedersehen niyo mwahura hagati ya isaha 5 n'isaha 11 zo kumugoroba ni kwa kundi nyene no kumugoroba nuko rero kuramukanya bivana n'igihe muhuriye ko n'umuntu aho umuramutsa uti Guten Morgen canke Guten Tag canke Guten Abend mugomba gusezerana nta vy'amasaha biba bikibayemo ni auf Wiedersehen canke tschüss iyo mumaze kumenyerana ivy'amasaha ibihe vy'umunsi ntibiyuka bikibayemo. Ntimwumve rero nuko ari uko wanakeneye kumenya ikintu nyamukuru ngaha. Tugiye kwiga ikidagi. Ni vyiza kumenya mbe ico kidagi kivugwahe.
ico kidagi ni cahe. Mu ijambo rimwe, ikidagi ni ururimi ruvuzwe mu bihugu nka vyose. None nikimenyamenya ntituri mu Burundi, ntituriko turiga ikidagi. Niyo twahurira aho mvuye muri studio tuzovugana amaso mu yandi tuvugana ikidagi, turi mu Burundi. None ikibazo ni ca kindi, ico kidagi tugiye kwigaga kivugwa ahanini hehe? Kuko mpejeje kuvuga nti nemeza ikidagi kivugwa hose mu gihugu, à travers le monde entier. Mugabo mumenye yuko kivugwa à travers le monde gifise aho camuka. Ico kidagi rero tugiye kwiga novuga kivugwa mu bihugu ahanini bitatu. Igihugu ciswe Ubudagi, l'Allemagne, igihugu ciswe l'Autriche, Österreich, n'igihugu ciswe la Suisse, ariyo bita mu kidagi die Schweiz. Ngivye ibihugu bitatu mbere bihana imbibi biri mu bihugu vya Burayi. Deutschland ariyo l'Allemagne, Österreich ariyo l'Autriche, na die Schweiz. Murumviriza ko kantu die Schweiz so kagaruka ko niyo hagera, kuko hariho ibihugu mu kidagi bifise eine nagenda bivuye mu kidagi ein article. Hariho ibihugu féminin, hariho ibihugu masculin, hariho n'ibihugu pluriel. Arico gituma ngaha mvuze nti ico kidagi tugiye kwiga kivugwa ahanini Deutschland, Österreich na die Schweiz. Niho novuga ibyo bihugu bitatu aho ururimi rw'ikidagi novuga ari mu kidagi, reka ndakivuge mubwirizwa kukimenya. Die Muttersprache, die Muttersprache, Mutter ni mère, Sprache ni langue. Donc, ce sont les trois pays où l'allemand comme langue de communication est une langue maternelle. Nivyo gizwa kumenya ni iki kidagi rero kivugwa ngaha gikoreshwa muri ivyo bihugu bitatu tugiye kwiga. Reka rero tubandanye kurondera za nshuti. Turahuye bivanye n'igihe turamuramukije, mugabo birakenewe ko mumenya izina, birakenyeye no kumenya iyava. Cane cane ikintu gikunda kuza iyo muhuye gutyo barakubaza bati none wewe kuvuga ururimi rwacu uvahe, uvuge indimi zihe. Reka rero mu ntambwe ikurikira duhejeje kuramukanya no gusezerana, reka hagati y'ivyo bihe bibiri tugerageze tuganire mu kidagi, tuganire kubijanye n'iki izina ryanje. Ndivuga gutyo akaba akaryo keza, une invitation niko no bivuga yuko wa wundi ndondera, wa wundi nagomwa, wa wundi yangomwa kuko yahagaze ahagarara nawe akambwira akazina kiwe. Intambwe ya kabiri uramuramukije, uca wivuga izina, ukavuga uti my name ist, ukavuga akazina kawe. Ngiyi imponjo nabahaye ku ndwi iheze, ngaho tugiye kubandaniriza. Uvuga uti my name ist, ugaca uvuga izina ryawe. Urashobora mbere n'ivyo vyiza, urashobora kujanyiranya ukavuga izina ry'ubukiriso n'izina ryawe ry'ikirundi. Bigenda gute? Kubinyerekeye my name ist ndayihereje. My name ist Paul ndayihereje. Aho uri
subiramo iryo ryungane wishiremo ko uri kurivuga ubwira umudagi imbere yawe cyangwa umudagi kazi imbere yawe. Vuga mein Name ist, akazina kawe k'ubukirisu naryo Kirundi. Mein Name ist Paul Ndayihereje. Nkaca rero ngirako komejeje kwivuga, reka nanje rero niho ubwo burenganzira ndamubaze ingene nawe yitwa und none komejeje kukwibwira und weho witwa nde? Ich heiße Paul Ndayihereje. Und wie heißen Sie? Nitwa Paul Ndayihereje. Mbe mweho mwitwa bandi? Aha rero nawe aca asubira mu rya ryungane kwa kundi nyene narivuga akwishura ati mein Name ist. Mein Name ist, kuvuga izina ryanje urondera ni agaca yivuga. Sinoja ngaha mu mazina y'ikidagi ni menshi, mugabo mu rugendo tugiye kugirana tuzoronka akaryo n'uburyo bwinshi bwo kuza turamenyera amazina y'ikidagi. Ni nguko nabo nyene hazoza baratumenyera bamenyera amazina y'Ikirundi. Mein Name ist Paul Ndayihereje. Und wie heißen Sie? Aca yivuga. Aha mwereke kuhimbawe nukumva kajwi, nukumva ijwi ryiwe, nukumva izina ryiwe. Ucushira mwiki akungane gato kabaho mugabo gafise une importante signification. Ushobora gucreer une bonne impression kuri uwo mudagi kazi canke ntumuhe envie kubandanya muvugana. Ako nakosa kandi kagizwe ni un seul verbe conjugué à la troisième personne du singulier, kandi de façon impersonnelle. Kavuga kati freut mich. Subiramwo freut mich. Nukuvuga iki? Ndahimbawe nukumva akazina kawe. Freut mich. Aha uzoba uriko wamorosa neza ya contact yawe. Wamuramukije, wamwibwiye, ubu uri kuramusaba ibibazo, uri kuramusaba inyishu ku bibazo wibaza. Ikibazo ca mbere nyamukuru yitwa nde? Ich heiße Paul Ndayihereje. Und wie heißen Sie? Yishura avuga ati mein Name ist, agaca avuga izina ryiwe ry'ikidagi, icy'ubukirisu ni ry'ikidagi. Reka tugire intambwe ikurikira. Twamuramukije, twamwibariye, turamubaza izina ryiwe. Reka tumubaze yava. Ibyo ari byo byose niyo tutakimubaza, wewe araza kutubaza. Uko nababwiye nti iyi volonté affiche y'ukurondera ubucuti, kugira ngo ubucuti bube ko kuburamye, il faut que ça soit réciproque. Nawe azokubaza uvahe rero ko mbona ari we uri muri situation de demandeur. Mwitange umubazi. Mu kumubaza naho niki utangura kuvuga iyo wumva cha kibazo qui l'intéresse au plus haut moment.
aha rero ukoresha iyindi verbe ndakigarukako ukoresha iyindi verbe yitwa kommen le verbe yitwa kommen subiramwo kommen ikwirikiwe na kandi kantu kiswe aus. Iyo verbe ne peut avoir de sens que dès lors que ikwirikijwe n'ako kantu aho kantu bakita preposition n'akantu gahambaye dans la communication mu kidagi kuko tuzoronka mwanya ukabona ako ntigashobora guhara muri iyi context. Uvuga rero uti ich komme aus Burundi. Ich komme aus Burundi. Umvise ya verbe kommen mugabo nayikonjuze à la première personne du singulier. Reka kumbure kubijanye no kuramukanya no gusezerana tube turabigejeje ngaha mugabo duca tubandanyiriza ngaho nyine